nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ba King Sat-B bose ba Big Fizzo ba Natasha la Namba la Bamba bose bahereye aha nakaryo keza kugira ngo dushobore gushigikira uno musore dusimbire ku rubuga rw'iyo rwa YouTube wandike T-Joss ndabamenyesha yuko izo zibika zose zaramagi bariya bose tubona hariya batanguriye aha ni nayo mpamvu ni karyo keza ko gushobora gushigikira bajya bakiri hasi kwera ko gato karakura mbwiza ukuri by T-Joss Free One maze muce mukurikirana iyo ndirimbo tumufashe subscribe wanashima dushiye ko j'aime commentaire ego urafata umwanya urandikira uburongozi bwa Kings Family Burundi uravuga ati narabonye murakunda guteza imbere ugwaruka abaririmbyi bakicaruka muzonshigikire jewe ndi umunyagitega ndifuza yuko no musi wavuye igitega uno musi iri Bujumbura wazanywe n'umuziki twageragereje kuraba amasanamu ari mu iyo ndirimbo twabonye mwayikoreye mu ntara za ruguru nashoboye kubona nko muri Shite do Karera mu Rutana ndabona n'ahandi hantu nimba ari New Belvedere Ngozi biraboneka yuko warikokoye ku buryo waratembereye ibibanza byinshi by'iratiro ntacyo nakwimye mu buzima bwawe nta nicyo nzo kwima mu buzima bwacu baby nikico tumumemukira ntungira uwa mbere ni indirimbo irimo emotionnel ugerageje kumviriza iyo ndirimbo nciye numva ibigumbagumba nyene kumva nyene yuko basuye kugira uwa mbere kuri kuravyisabi canka kugira uwa zero Kings Family Burundi. You already know. Munkundire ndabaramutse ndabifuriza igitondo ciza umugoroba mwiza bivanye umwe wese nahaherereye. Of course nitwa MC Santana Pure Boy the Big Draco. I'm the captain of the industry. Iyi ni KBF Kings Family Burundi, imwe mu televiziyo ahari kugira ngo dushobore kuzamura impano ziri hasi tukazishira ku rundi rwego. Iyi ni KBF imisi yose tuba turi hano turiko turagerageza kuduza impano kuko impano yawe ni ngabire ku gihugu cawe, impano yawe numutahe ku buzima bwawe. Like you see tuba twifunze tuberewe tuba tumeze fresh sana ewana nta handi twambarira atari muri Nigga Boy Fashion. Nigga Boy Fashion, Nigga Boy Fashion. Barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza. Nigga Boy Fashion ihari ku bwanyu. Ni duka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose. Ibiciro naho ni nko ku buntu. Wifuza impuzu, ibirato, amasaneti, amarori, isaha, eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu. Akabiga rero Nigga Boy Fashion isanzwe igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi. Niyibagiye n'abantu bose babyifuza. Mufisi ico mubaza hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha. Murahawe ikaze mwese muri Nigga Boy Fashion. Munkundire ndabaramutse nongera saba umugenzanje tugiye gukorana kino biganiro nawe nyene abaramutse. Tijo urashobora kuramutsa bariko baradukurikirana? Okay, amanda baramukije cyane ku izina ryanje nitwa T-Joss Free One nshoke nidondoro. Ego Tijo mambo vipi? Sawa. Umeze neza? Okay, ndashi. Bakwitande? T-Joss Free One. T-Joss Free One. T-Joss Free One numwe mu baririmbyi bariko baragerageza birondeza abo bita aba upcoming. Bariko baragerageza gukora cyane kugira ngo bashobore gushika aho bifuza gushika mu muziki ndundi. T-Joss Free One. T-Joss Free One afise indirimbo zingahe yatanguye kuririmba ryari? Je natanguye kuririmba muri 2025. 2025. Afise indirimbo zitanu. T-Joss Free One indirimbo zitanu mu mwaka umwe kumengo ni indirimbo nyinshi. Nari kokoye kweri. Uri kurakora cyane gose kugira ngo shike ku ndoto zaje nifuza. Uvuze indirimbo zitanu dutahure nizinga zifise amasanamu? Ni imwe yonyene. Imwe yonyene nifise amasanamu. Izindi ni audio. Kandi izo ndirimbo zitanu zose ziriko ku rubuga rwawe rwa YouTube. Zose ziriko.
urubuga rwa YouTube ni Tjos nyene uko nyene Tjos Free One. Tjos Free One. Free One. Free One. Oh, nani baza ni Free Man. Tjos Free One. Free One. Tjos Free One. Umuziki ndundi ugiye kuraba neza na neza umuziki ndundi aho ugeze uno munsi ubifata gute? Ahantu ugeze saho twifuza. Uragenda bukebuke kweri. Kuri ndi nirabiye ko ukuntu hasi muririmbye kugira atera intambwe. Si heza kweri. Bisaba gukora cyane. Bisaba gukora cyane. Ikindi kibazo cyanifuza kubaza Tjos Free One ni wambwiye kuri umuririmbyi washobora kumbwira umuririmbyi umu idol vuze umu idol ni umuririmbyi atuma wewe atuma ukunda bijya bintu akakazi nyene ko kuririmba nimba ari mu Burundi canke mu mahanga ukavuga ati jewe ni inspire ku muririmbyi kanaka iyo ndiko ndaririmba ivyo nkora byose uyu muntu niwe atuma ndonka inspiration niwe muririmbyi fana kumbure byo mu bisanzwe bari byo bose ndabafana abarinzi bose urabafana ariko hariho umwe ushobora kuvuga ati uyu nawe hano bazarishije basarishije ubu busarishije kandi ari message ubumuhaye ati vraiment naka vraiment uranyatira aya ntashimye kuvugira ngaha Tjos Free One Tjos Free One ino musinga akuri Kings Family Burundi yazanywe n'indirimbo kugira ngo ashobore kwigirira media tour ashobore gushika kure uko biri kose kandi nizera niyo ndirimbo nyene sanzwe ifise amasanamu ni imwe niyo ndirimbo bayita gute mbwiza ukuri kubera iki titre mbwiza ukuri kubera iki wahise nko mbwiza ukuri orke iyo ndirimbo niyo gusaba ikigongwe iyo ndirimbo irimo message nyabaki irimo message niko ndasaba urukundo nkabona umukobwa w'urukundo yampaye yambanganije n'abandi ego cyo gitana ko mbwiza ukuri kuko rukundo uri kurampa ati mbwiza ukuri kunyemera kunyemera ndi wawe koko urukundo nabeshi ariko ni nako kanya keza kugira ngo Free One Tjos Free One ashobore kwikora mu gahogo twumve iyo ndirimbo koko by mbwiza ukuri by Tjos Free One turirimbire gato akapera gato ya masegonda 15 canke 20. Wamenze ko ndu wa mbere naho ndu wa nyuma ibibazo unera sereza unera ye ufana umbwira basukanyira uwa mbere yuko amandarira bigahagarara naho gukundana bidasaba siyaseke ye ntacyo nakwimye mu buzima bwawe nta nicyo nzokwima mu buzima bwacu bebi nikico tumumemukira ntungira uwa mbere ni indirimbo irimo emotionnel ugerageje kumviriza iyo ndirimbo nciye numva ibigumbagumba nyene kumva nyene yuko basuye kugira uwa mbere kuri kuravyisabi canka kugira uwa zero no wambure mu byose yo yahubwo ugizwe mbere erega kimwe hambavu ya kimwe hatangura ubusa sivyo none ubusa ntacyo no bankoreye ngira uwa mbere akugira uwa mbere akabareka iyo ndirimbo mbwiza ukuri by Tjos Free One twagerageje kuraba amasanamu ari mu iyo ndirimbo twabonye mwayikoreye mu ntara za ruguru nashoboye kubona nko muri Shite do Karera mu Rutana ndabona n'ahandi hantu nimba ari New Belvedere Ngozi biraboneka uko warikokoye ku buryo waratembereye ibibanza byinshi by'iratiro ikindi kibazo cyo nibaza hajya mu Rutana Shite do Karera kwinjiza palais ntibikugora ntivyakugoye ntibarishama ntivyagutwaye amahera menshi yarasohotse kweri ivyo byose ubikora kugira ngo kwera ukunda umuziki kwera uvuga ati nkeneye vyiza abakunzi ba KBF nkuko muriko muradukurikirana ndabamenyesha yuko izo zibika zose zaramagi bariya bose tubona hariya batanguriye aha ni nawo mpamvu ni kajyo keza ko gushobora gushigikira bajya bakiri hasi kwera ko gato karakura bavuze ati gato karakura nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ba King Sat bose ba Big Fizzo ba Natasha la namba la bamba bose bahereye aha nakajyo keza kugira ngo dushobore gushigikira uno musore dusimbire ku rubuga rw'iyo rwa YouTube wandike Tjos TEGESOS
T-Joss kwenye uvyumva by T-Joss free one free F-R-E-E 1 T-Joss free one uca wandika titre bayita mbwiza ukuri by T-Joss free one maze muce mukurikirana iyo ndirimbo tumufashe subscribe ndo wanashima dushye ko j'aime commentaire ego kuko tuba turiko turashigikira abariko barazamuka ndabamenyesha yuko nibo batuma hatariho bajya bakuru aba nibo baho kubera ko ababiinspira kuri bajya bakuru babo nakajyo keza kugira dushobore gushigikira uno musore dusimbire ku rubuga rwa YouTube kugira ngo dushobore kumushigikira mu bwo buryo tukagira follow commentaire j'aime n'ibindi byinshi T-Joss free one tubandanye tuyaga gato ku muziki ndundi uno musi T-Joss free one muri carrière ya T-Joss amaze kugira kurira ubutambiro ndamvuze ubutambiro amaze kujya mu concert akaja kuri podium akaririmba inshuro zingana nta nimwe kweri nta na rimwe ariko uravyifuza gose aho byari buto gato karakura papa you have to nuzo kwigera ucika intege keep follow your dreams ubandanye ukurikirana impano za vision yawe impano yawe uvuga ati nkeneye gushika ku kintu kanaka kubera ko uno munsi ba Satbi canke ba Natasha nabo nyene bahereye hasi gikuru ukora cyane ego urashobora guhura na byinshi biguca intege ariko ntuze kwigera ucika intege brother T-Joss free one ikibazo ca mbere nifuza kwa no kubaza n'iryari wamenye ryari kufise impano yo kuririmba jewe basi indoto y'impano yo kuririmba basi narekuranye warayikuranye nakuze nkunda imiziki basi umuziki ugisohotse umurimbye kanaka nihutira kumenya wose umenga ni nkuko naje nawo komboje mu kibano muhira mu kibano abavyeyi bavyakira gute babonye uno musi usigaho uri umuririmbyi eka hajye usanzwe ubaye wambwiye kuri umunyagitega hajye igitega hajye ubaye bavyakira gute abo tubanye ntabyo bavyakire neza n'abavyeyi banyabo bavyakire neza hamwe babona ko niko ndonora amahera kubera iki batarabona icyo nkwirikirana nije ndakize mu mutwe bwabine ntacyo barabona ego mugandi yifuza n'Imana nteritegeka bakabona icyo nifuza cyo kikunze hano bazogera kunshigikira kandi uraza abantu bagushigikira babonye ukoze ikintu ubonye babonye inyungu kikuyemo ariko kandi Tijo igitega ni umugwa mukuru wa capital ego kandi uko biri kose igitega nabonye niyo ntara ya mbere mu Burundi duzi ifise amaboîte menshi kandi meza ico ndacemeza bisigura ko igitega kandi harabera amashow menshi igitega niho hantu hambere hava abaririmbyi benshi no mwanya bari hit nivyo ngovye kuvuga none bigenda gute aba boss kubera iki badashobora kukubona nkuko Kings Family Burundi yakubonye urayitura uravuga ati urafata umwanya urandikira uburongozi bwa Kings Family Burundi uravuga ati narabonye murakunda guteza imbere ugwaruka abaririmbyi bakicaruka narabonye ingene mushigikira abantu bose muri domaine yabo muratwandikira muratubwira ati nukuri kuma ndifuza muzonshigikire jewe ndi umunyagitega ndifuza yuko no musi wavuye igitega uno musi iri Bujumbura wazanywe n'umuziki igitega ababosi wobasowe nihe message woba kugira ngo bashobore gukunda ivy'iwabo no gushigikira ugwaruka rufise impano kanaka cyo ndabasaba ababosi biwacu igitega nuko apanya biwanyu igitega muri rusangi basi mu ncamake ababosi bari wese yaba ari ngaha mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu icyo nosaba nuko ushobora kumfasha kugira umuziki wanje ushika imbere ndashaka gukora video nkabura amahera yo kuyikoresha kubera amikoro make sohora audio bikakunda gukora video kubera amikoro make icyo saba nuko noronka abashobora kumfasha mu muziki wanje hashika imbere bakunzi muri ko muradukurikirana nkuko muvyumva uno musore usaba si mubi usaba ubufasha si mubi gerageza dukunda ivy'iwacu tugerageze dukunda ivy'iwacu uno musi Kings Family Burundi raha kugira ngo impano y'umuntu wese ishobore kwizamura igeze kure mu byo dushoboye twebwe turabikora nibi nyene uno musi yerekanye urukunda akunda umuziki yavuye igitega azi Bujumbura aje kugira media tour y'indirimbo yiwe bene wacu tugerageze gukunda ivy'iwacu
kuko bajya bose basatubi n'abandi benshi naha nyene baheri batanguriye hasi gato karakura. Uno munsi ufite indirimbo zitandatu ku rubuga rwa YouTube. Ni abahe bantu ushobora gushimira cyane buvuga ati ibi byose barabigize mu ruhara? Basi ndafise umubosi umwe yagize gukora indirimbo ngiye no Bujumbura gukora indirimbo yitwa Diama. Ego Yarandi hitegwe ryo kuza. Bosi umwe yitwa Ngabire. Bamwita Ngabire. Boss Ngabire. Ya umudandaza wiwe. No musire mu muziki dukeneye ibintu nk'ivyo canke muri urazi Tijo impanuro no guha muri no carrière turimo ntuzoneglige umuntu wese agufasha ikintu kuko hajya ntabataye yabikoze kubera ko abona ufise impano kanaka aravuga ati uyu muntu kwe kumufasha iki kintu nuko nzi ejo bishobora kugenda neza. Hama ikindi kintu nifise nifuza kwa no kubaza Tijo arafise management, arafise abantu bamurihira umuziki iki management hoho irahari management ntawe ndaronka kwirinda mwifuza kandi bose byonjohera sana. Hamwe management yoza abakifuza ko mukorana bari uri tayari? Ndi tayari kweri. Bonanje ibikorwa ndi navyo Mr. ni nayo mbuze umufasha. Umugore oya mbuze umufasha management ugufasha mbuze management niwe mbuze. Ego ayi Mr. ndayifise kweri. Okay. Ni akahe kamo wotera bakuru bawe? Mvuze bakuru bawe ndavuga bakuru bawe mu muziki. Kamo no batera nuko dushigikira twige bato kuko batabayeho ntaho twokwishikana. Ego dushigikire baradufasha mu tugora umuziki kuko umuziki atawo umuntu ubona uri kurakwirikira ariko aragufasha uragoye kwira umuziki cyo ndabasani badushigikire kwiri. Uvuze gushigikira mu buryo canke impanuro? Mu mpanuro baduhanura keshi batwere ukuntu ushaka kugenda mu muziki. Bakunzi ba King Family Burundi tubamenyesha yuko uno musore wanyu Tijo uno munsi afise promotion y'ukwezi kose ku rubuga rwa King Family Burundi aho tugiye kumushigikira. Nivyo King Family Burundi twiyemeje gushigikira impano yose izotwitura, impano yose tubona kikunda kizi vyirimo. Afise promotion y'ukwezi kose indirimbo yiwe tuzoyikorera promotion bihagije. Tijo nkundire ndabashimire cyane twakoranye neza kandi nanje ndashimiye bariko badukwirikirana nongera nshimira na King Family Burundi na King Family Burundi yamaye King's Family Burundi yamaye akakanya murakoze cyane. Bakunzi ba King Family Burundi tubashimire cyane tubabwira ati turabakunda cyane atamwebwe nta twebwe kandi twongera tubamenyesha nimba mubona tuberewe nkuko nahandi hano twambarira atari muri Nigga Boy Fashion. Naho utaha tubashimire gose tubamenyesha uko mubandanya mugira subscribe kuri YouTube channel yanyu ariyo yacu. We love you so much. Eyo Tijos we do the click made the boat tunafanya hivi pum pum pum. Asante.